Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri no mwanya babana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru tubandanya kwategura ndetse no kwashikiriza ngakuri no mbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho abari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyene turabera hamwe izi update. Abantu benshi barakomeje kugaruka ku bigendanye n'amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje mu kiganiro urutse kugirana na BBC. Yaravuze byinshi bigiye bitandukanye, yaribanze ku muhari Red Tabara usanzwe ugwanya ubutegetsi bwiwe urakorera muri Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yaravuze kandi ku bigendanye no kuba afisa amakuru avuga yuko igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyo kiriko kirashaka gutera u Burundi binyuze muri Kongo bakifashisha umuhari Red Tabara usanzwe uragwanya Burundi, aho yavuze yuko barashaka kubikora nk'uko rero boteye Kongo bifashishije umuhari M23, maze acarasigura yuko nawe yiteguriye nubundi kuba yonyura Kirundo akinjira muri Kigali, avuga yuko abarundi biteguye. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuze ku nyingo zigiye zitandukanye, yaravuze kuri FDLR, yaravuze no kubigendanye n'ibiganiro bishobora guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo muri rusange, ubwo ni imihari imwe n'imwe igiye itandukanye. Uyu mwanya tugiye gukomoza kubigendanye n'abasoda biwe nyine barungitswe muri Kongo. Burundi burafise batayo nyinshi cyane haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ariko mu nyuma y'uko umuhari M23 wigerura ibice bimwe bigiye bitandukanye by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru, birasa naho ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zaragarutse muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugera shimangira yuko n'ubundi ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi zidateganya kuva muri Kongo ku mvo z'uko nyine hari amakuru agendanye nyine n'amasezerano baragiranye muri 2023, amasezerano kugeza no mwanya agikomeje kubahirizwa nk'uko bikomeza kugenda bigeraho cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho cange amakuru akomeza kugenda adushikira muri no mwanya, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko mu Burundi bivanye no kwara amasezerano bagiranye, ariko kandi perezida w'u Burundi akaba yararonkejwe amahera ashika ku miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika, ndetse akaba ari n'amahera menshi cyane ahabwa abasirikare biwe, ariko akabanza ko yonyura mu mufuko wa Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nimwe mu bintu bituma Burundi bukomeza kurungika abasoda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko mu bikorwa bigendanye no kurungika abo basoda hagaragaramo ibindi bikorwa, aho binagaragaza neza yuko Burundi bwa butakariza abasoda benshi muri iyo ngwano. Perezida w'u Burundi agira ati kuba M23 ikomeza gufata ibice bigiye bitandukanye n'ibyobazwa twebwe ntibyabazwa abasirikare bacu, nubwo nabo bari kubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ikaze kuri mwebwe mwese mwana natwe makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twashikiriza kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu Burundi News TV. Ikaze kuba twumviriza muri mu Burundi, ikaze kuba twumviriza muherere mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, haba bari mu gisagara cy'ubudandaji cya Bujumbura, haba abari mu yandi makayitse amwe namwe no mu bindi bisagara bimwe namwe bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe kandi mubandanye kutwumviza muherere mu karere k'ibiyaga binini, ikaze kuba twumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabifuriza kumererwa neza ndetse ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Niba ari ubwa mbere usengaha reka ndagusoption ni kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyene, reka amakuru tuyatangurire nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko twitse kuri kino kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse guhereza BBC nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratangaje yuko kuba abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 barakomeje kwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bitobazwa rero abasirikare b'igihugu ciwe nubwo ariko ngo nabo babarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ariko nyamara witegereje mu bigendanye n'amasezerano ibihugu byombi byo byaragiranye ngo Burundi bwarumvishe rero ko rero hashobora kuba hobamo amahera menshi cyane maze baremeza Tshisekedi yuko bagomba kuba bomufasha bagahangana n'uyu muhari M23 hashingiwe ku masezerano yarashyizweho umukono rero muri Kanama 2023 Burundi bwararungitse mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ingabo zirenga ibihumbi 10 zo gufasha iza Repubulika Rusange ya Kongo zizwi nka FARDC mu kugwanya M23 yarasatiraga imijyi irimo nka Sake ndetse n'igisagara ca Goma n'indi micungararo ikikije ibyo bisagara. Abagwanyi ba M23 barakomeje gufata ibice byombi rero muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na nyuma yaho ingabo z'abarundi zarinjiye muri ugo rugamba cange muri yongwano ndetse barazirukanye muri iyi ntara yose muri Nzero 2025 nkuko amakuru yamaratugeraho. Gufata umujyi wa Minova muri Kivu y'Amajyepfo rero byaratumye M23 itagogwa cyane no gufata umujyi wa Goma na Sake kuko rero ingabo z'abarundi zo zari zaramaze guhunga uyu muhari ugasigara uhanganye rero n'ingabo za RDC FDLR abazarendo abacanshuro b'abanyaburaya ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC nkuko bigaragara. Ubwo Goma yarafatwaga ingabo z'abarundi n'iza Kongo zari zaravuye muri Kivu y'Amajyaruguru zarahiriye kurinda umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi nk'inkengero zawo ariko nabwo rero M23 yarazisanzeyo irafata ibyo bice hari muri Gashyantare 2025 kuva muri 2023 kugeza muri Gashyantare 2025 Burundi bwari bumaze rero kohereza abasirikare barenga ibihumbi 10 muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Bamwe barafashwe miri abandi baricwa abandi barahunga. Bahunze harimwe rero abafungiye i Bujumbura nyine mu mahoro agiye atandukanye barazira kwigumura ndetse no kwanga kugwana n'uyu M23. Leta y'u Burundi ivuga yuko rero nyine ngo baragaragaje agasuzuguro canga se nyine guta urugamba akariyo mpamvu bamwe rero baragiye barakatigwa ubwo gufungwa imisi yose abandi bagafungwa indi myaka igiye itandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abangaba rero bariyemeje guta urugamba nkuko bigaragara bakagaragaza neza ko batari ku rwego rumwe na M23 maze bagashimangira ko batazongera kuba bogwana n'uyu muhari. Byararakaje Evariste Ndayishimiye maze bituma bafata ingingo y'iko rero bagomba nyine gufungirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'uyandi mabohero ajya atandukanye. Mu kiganiro aherutse kugirana na BBC Evariste Ndayishimiye yarasobanuye ko rero yafashe icemezo cyo gufasha leta ya RDC kubera ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community zari zanze kugwanya ndetse no guhangana cange kurasa umuhari M23 ariko ingabo z'u Burundi zabigerageje nazo zarahuye n'uruva gusenya. Yaragize ati twari twarumvikanye yuko nyine haba ihagarikwa y'intambara kandi ko rero hagize umutwe rero ubura intambara n'ubundi duhita rero tuwutera. Burundi aho bwari buherereye nyine mu ntara Kivu y'Amajyepfo twarabikoze ariko M23 yarubuye ingwano abari muri Kivu y'Amajyaruguru ntaco baciye barabikoraho. Abakuru b'ibihugu bya East African Community barimo Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu ca Uganda nawe yarafiseyo ingabo zarinjiriye mu gice cya Bunagana ndetse na Dr William Ruto Samuel wa Kenya bari barohereje canke nabo bararungitse ingabo muri ubwo butumwa nyine bwo muryango muri RDC. Barasobanuriye ko nyubundi ingabo zabo zitari zijejwe kugwanya umuhari M23 ahubwo ko zagombaga kujya zitambika impande zishamiranye kugira ngo ibiganiro byari bigiye gutangura bibashe kuba byo bamuka mwiza atangwana ihari. Ibi byashashimangiwe n'abari abayobozi b'izo ngabo barimo General Major Jifa Nyagaha ndetse na General Major Arufaxande Muturi bagaragaje yuko bari barashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Rusange ya Kongo kuko ibice byari byarafashwe na M23 ari bo bari barabigenzuraga. Ndashimiye wemera ko rero M23 yambuye ingabo z'u Burundi n'iza RDC ibice byinshi. Yasobanuye ko rero mu masezerano y'ubufatanye
ibihugu byombi byagiranye bumvikanye ko rero n'ubundi abanyekongo aribo bagomba kugira uruhande runini cyane muri iyo ntambara nk'uko bigaragara. Yaragize ati turi mu masezerano yo gufashanya n'ubundi mu by'umutekano, ariko twaragiye gufasha rero nyine igikorwa nyamukuru n'iki gisirikare ca Kongo. Twarajyanyeyo abasirikare bake bo gufasha kuko rero abandi dukeneye ko bakomeza kurinda umutekano w'igihugu, abandi bari mu bundi butumwa rero bugiye butandukanye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasobanuye ko kandi kubwiye impamvu u Burundi budakwiye rero nyine kubazwa impamvu abagwanyi ba M23 bakomeza gufata ibindi bice. Rero ati rero kuba M23 ikomeza kwigarurira utundi duce ntibyabazwa twebwe canke ingabo z'u Burundi, no ingabo z'u Burundi nazo zibandanya gukora canga se kwitabira urwo rugamba. Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko mu gihe rero n'undi leta ya RDC n'abafatanyabikorwa bari bakomeje gutsindwa, iyi ngwano yarasabye Perezida Evariste Felix Tshisekedi kugirana ibiganiro bitaziguye n'abafise uruhara muri iyo ntambara bose kugira ngo bashakire hamwe rero igisubizo kirambye. Ubwo RDC n'u Burundi byagiranaga rero amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, bivugwa ko Evariste Ndayishimiye yoba yarishiwe agera kuri miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika buri musirikare w'u Burundi, kandi ngo ari kuzojya arahabwa agahembo kangana n'amadolari atari munsi y'ibihumbi 5 ku kwezi, ariko abenshi barakomeje guhabwa umushahara usanzwe nk'uwo abasanzwe bakorera mu gihugu imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi ngo aya mahera niwe waba abasha kuyikubira, ibikomeza gutuma abasirikare b'abarundi bakomeza kugenda bashimangira ko bariko baragwanira ubusa. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugeraho rero muri uno mwanya, akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi ibikomeje kugenda bigaragara biteye impungenge. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi avuga yuko yiteguye guhangana n'ibihugu birimo nk'u Rwanda, nyuma y'ikavuga yuko ngo yaba afise amakuru yuko bishaka kumutera cyangwa icyo gihugu cyo bagishaka kumutera. Uyu mukuru w'igihugu kandi avugiza ibi ngibi mu gihe ibiganiro ku mpande zombi nyine byari byatangwe hagati y'u Rwanda nyine ndetse n'u Burundi kumva zo kugira ngo barabire hamwe rero uburyo imigenderanire yasubira kunonotsorwa neza nyine ikaba yonagurwa mu gihe hamaze igihe kirekire guturuka muri 2024, aho rero nyine ibigendanye n'urwo rugamba rwotanguraga byaje gutuma anga mu buseruko bwa Kongo nyine icyuka kibi cyongera kuzamuka, ndetse binatuma imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yongera gutosikara cyane. Mbashimire, tugaruke mu kanya.